aho Uburundi bwibuka imyaka 61 n'umwe burose intahe yo kwikukira. Mukuru w'igihugu Ndayishimiye yarahamagariye abarundi kuvavanura n'agatima k'amacakubiri afatiye ku bwoko, ku vya politike canke ku ntara. Aranatanga aravuga ingaruka mbi zijanye n'ayo macakubiri, avuga akarenganyo, aravuga agacinyizo, aravuga n'ibijanye no kunyuruza amatungo y'igihugu. Ku bwa Seforo Arusha twarakeje iyo nyifato, kubona yarubahutse akavuga ibitagenda neza mu gutunga urutoke kuri ivyo vy'amacakubiri no guhamagara abarundi yuko bovavanura n'iyo nyifato, cane cane mu gihe ari biranga abategetsi bo hejuru. Ariko rero tugumana amakenga kubera yuko impinduka mu gihugu cyacu itegerezwa guhera ku mukuru w'igihugu wenyene. Amategeko duhereye ku ibwirizwa nshingiro biramuha ububasha bwo kugira ico ahinduye. Yamara rero turavye igenwa mu bibanza bikuru bikuru, byaba ivya politike canke haba mu nzego z'umutekano, canke haba mu buzi bundi bwa leta, biragaragara yuko ikijanye n'ubwoko, ikijanye n'umugambwe uri ku butegetsi nico kiza imbere. Iyo mvuze ubwoko mba mvuze ubwoko bwa perezida. Rero naho hari abatari bake bafise ubushobozi bukwiye, bakagira n'uwo mutima wo gukunda igihugu, iyo batari abahutu canke ngo baba bari mu mugambwe uri ku butegetsi, ntibafatwa nk'abanyamahanga gusa, ariko barafatwa nuko boba ari abansi b'igihugu. Ikindi novuga nuko mu majambo ab'ibugwanko aravugwa kenshi mu Burundi, kandi mbere ntihabe n'inkurikizi. Ivyo kandi bikagaragaza yuko iyo ntwaro iba ishigikiye abo bakoresha ayo majambo ab'ibugwanko. Ikigira gatatu novuga ni ikijanye n'ukuntu umugwi severe wari ujejwe gushira ahabona ukuri no kunywanisha abarundi, ufatiye ku vyagiye biranga Uburundi muri izi njyane zihitiye zamye ziri mu gihugu. Biragaragara yuko uwo mugwi uhengamye, ugahengamira ku bwoko, kandi ukigisha amacakubiri. Vyarawunaniye no gushira ukuri imbere, mbere ugasanga urashigikiwe kubera kubona nk'urwego rw'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka bemeza ivy'uwo mugwi washikirije. Ni ikimenyetso kigaragaza yuko iyo ntwaro ikora ibihushanye bw'iryo jambo ryashikirijwe ejo bundi. Umugambwe uri ku butegetsi ariwo CNDD-FDD wonyene wubakiye
kuri ayo macakubiri y'ubwoko n'ishaka ryo kugira umugambwe igihugu mbere umunyamabanga mukuru w'uyo mugambwe aranavyivugira kandi biragaragara neza yuko uwo munyamabanga mukuru w'umugambwe agendera agatima k'amacakubiri. Notanga n'akandi karorero kajanye n'umukuru w'inama nshingamateka w'uno musi nawe nyene n'ishusho rijanye n'ayo macakubiri. Umuntu rero akibaza ati none abo bantu ntibagenywe kubera iyo nyifato ibaranga mbere bakaba bagaragara nk'akarorero mu gutwara ibendera muri ayo macakubiri. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye muri ivyo birori yaranatanze ubushimwe ku bategetsi mu gipolisi, ku bategetsi bandi ba gisivile, ku musirikare, ku userukira igihugu ciwe mu Burundi, no ku mudereva akorera hanze w'umunyamahanga muri ubu buserukizi bw'Uburundi mu makungu. Yarongeye aratanga agashimwe ku bashikiranganji biwe babiri, mbere no ku mupfasoni, ku mutambukanyi wiwe. Ku bwa Seforo Arusha, gutanga udushimwe uriko urafata mu mugongo, uriko urerekana ko kategerezwa kuba akarorero keza ku babikwiye bitwararika itunga ry'igihugu, bakora neza, ni ikintu ciza cane. Ariko rero ku bijanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, n'ukuri uwo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaranzwe no kwivanga mu bikorwa mu biro vy'umukuru w'igihugu, gutanga amasoko ku bana biwe adakurikije amategeko agenga amasoko ya leta. Twibaza yuko atari umuntu yategerezwa kuronka agashimwe, n'umuntu nyabuna yategerezwa gusubizwa mu kibanza kiwe, umuntu akamwereka ivyo ajejwe, ivyo ategerezwa gukora, n'umurongo ntarengwa. Novuga no ku bijanye n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rya bose, yuko atagihindutse. Turabona yuko muri iyi misi ashobora gusambura imigambwe kugira ngo umugambwe wiwe ugume ari wo wiganje mu gucinyiza iyindi migambwe nk'uko tubimenyereye. Twokwibaza n'ikindi kibazo tuti mbega inzego zijejwe intwari ibereye zikora iki? Ko tubona yuko ari inzego ziri ngaho nk'ibikanganyoni, ibintu bikononekara kandi bari ngaho. Mu majambo make, nk'uko umuganwa Rudoviko Rwagasore yabivuze itariki 19 Nyakanga mwaka w'igihumbi kimwe amajana 961, umugambwe we Iprona waramutse warayutsinze amatora y'abashingamateka, akavuga ati, yabwira ababirigi ati muzodushimira ku byo dukora, nimwabishima duhimbagwe. Rero umukuru w'igihugu Ndayishimiye
tuzomushimira ku vyo akora. Abanyagihugu, abarundi nibashima azoheza ahimbagwe, ariko ku vyo tubona impinga iracari ndende